hari igihe umuntu abona ibintu akabura n'ico avuga. Nagira mubanze mukurikire n'ukuri iyi nkuru y'incamugongo, inkuru y'incamutima. Pasiporo banyotse pasiporo, reka ndabe ibipapuro. Amazina gusa bacitwa Bonjour, iri hepfo ya parikingi ya Mosi yo Gikuru. Uvuye muri ville bakakubwira ati dusige ukurira bisi ya Gihosha, bagutura kuri parikingi. Reka ndabiraho ibipapuro vyanditseho. والله يا بابا ما في شغل، جالسة نايمة. عيل ما تشتغل، يعني راتب ما في راتب. معلوم. والله يا بابا ما في شغل، جالسة نايمة. عيل ما تشتغل، يعني راتب ما في راتب. معلوم. Kuri mumfashe muzaba mukunzi batuma muri hiri tika atahagende gusinzikarira muhiri wabo, hako yopfira mu mahanga ata bavyeyi ata muryango ugize. Uwo mumabuja we yabatelefonye ko yapfuye, no ngaha akumubona ni Imana yakoze igitangaza. Sinzi umuntu yagiye aramubona aca arungika ako kavideo ka kabiri narungitse, ubu naho babarungikiye karya kandi urumva nyene ntagihaguruka, bamukoresha nyene ameze kurya nyene. Baramukubise ngo baramukubita ngo yarazi yuko bamutwaye kuri aeroport kumuriza indege ngo atahe, ngo naho bamujanye ahantu ngo baramukubita kugeza amere kurya. Mumfashe n'ukuri, mumfashe dutabarize mugenzi wacu batume bamutahana mu gihugu. Yari amaze umwaka n'amezi ane, ariko muri uwo mwaka n'amezi ane bamuhembye ngiramwo amezi 6, naho nyene bamuhemba 600 bamuhaye 800. Ayasigaye yose ntibigeze bamuhemba. Nuko natanguye kumva ngo yarapfuye agifise umwaka, tumubonye akwigije umwaka n'amezi 4. Nuko bari bamaze kubivuga, barariza abo muhiri wabo, bari baragizene biraba nabi, ariko Imana irakoze bamwerekanye ameze uko. Naho nyine ndibaza ngira ntibariko baramuvuza. Bakunzi banje munkurikira kw'isheni ya YouTube Daniel Mugisha, hari igihe umuntu avuga n'igihe asanga atoronka n'icyo avuga. Uyu n'umurundi kazi agorewe muri Saudi Arabia. Abiwabo bari bazi ko yapfuye, none raba hari umuntu Imana yakoresheje aza kumufata agafoto, asanga ariko aravura mu nzu akora ibikorwa byo gukubura, yavura kubera nkuko babivuga ngaho imbere bavuga ko yakubiswe akamugara. Yo bari karababa umwaka n'amezi 4 mugabo ntahembwa, yahembwa igihe gitoya nkuko muza kuvyumva ngaho imbere. Gushika isaha abiwabo bazi ko yapfuye. Uyu muntu sinigeze menya amazina yiwe. Uwo mumenya icambere tubwira nuko yoduha amazina yiwe, uwo menya umwirondoro wiwe. Ndagerageza ndabegereza amafoto neza mu murabe neza. Okay, no kuvuga yitwa Irimine, avuka mu ntara ya Muyinga, ariko azi iryo ryonyene rya Irimine, nta rindi azi. Amaze umwaka n'amezi 4, muravyumva ko utanga amakuru n'ubumuzi nuko atatubwiza izina ryiwe. Munyandikire kuri WhatsApp please akamenyetso ko guteranya 358 58 331 mu makuru akwiye. Bavuga yuko yazaranye muri ofisi agence yamurungitse muri Arabia, ni agence yo kumutanga noro ngo yitwa Bonjour Recruitment Limited. Ese abayironka gute kandi uwo mukobwa ata telefone afise yugaraniwe ahantu ngo hari umuntu yamufasha akavideo, ngira iyo bayari umukozi boba bari baje gutembera ahantu. Nubona ko ako kavideo ari gato cane, yoba yagafasha ariko ariruka aho. Abiwabo nibo baca bamufasha kugira kumenyekana ofisi yavuyeko, kuko ngo abiwabo bari bazi ko yapfuye.
mbese abayironka gute kandi uwo mukobwa ata telefone afise yugaraniwe ahantu ngona hari umuntu yamufashe akavideo ngira iyo yari umukozi boba bari baje gutembera ahantu nubona ko ako kavideo ari gato cane yoba yagafashe ariko ariruka aho abiwabo nibo baca bamufasha kugira kumenyekana ofisi yavuyeko kuko ngo abiwabo bari bazi ko yapfuye mugabo gusa jewe n'ukuri ni hamwe abantu tutumva undabire none nk'umuntu akoresha umuntu ameze uko aribo banamukubise akaca gukoresha akazi umeze uko kweri ntimubona ko aba bantu ari abicanyi bo ku rwego rwo hejuru mbe atari abantu bo kufyina atako iyo umuntu yavuze bamwumva umenga avuze ibitari vy'umenga n'umusazi ibaze nk'umuntu akoba ari ngo ukora akazi umeze kurya nabwo ndumye mugerageze no kumuhemba ntibamuhembye banamuhereze ari bikunda abonamo hano duhera twiwe urabona ko banamumugaje amaze umwaka n'amezi ane agomba kwiza imyaka 2 yokwijije imyaka 2 mu k'umunani reka ndabipapuro amazina gusa bakitwa Bonjour ibihete ya parikingi ya Mosi yo Gikuru uvuye muri ville bakakubwira ati dusige ukurira bisi ya Gihosha bagutura kuri parikingi reka ndabiraba ibipapuro byanditse fasha nzone kuzi batuma muri hiriti katagende kusiza kana muri yawe ako yopfira mu mwaka atangitse igihugu yari amaze umwaka n'amezi ane ariko muri uwo mwaka n'amezi ane bamuhembye ngira nk'amezi 6 naho nyine bamuhemba 600 bamuhama uwo muhanga 800 ayasigaye yose ntibigeze bamuhemba nuko natanguye kumva ngo yarapfuye bafise agifise umwaka tumubonye afise umwaka n'amezi ane nuko bari bamaze kubivuga barariza abo muhiri wabo bari baragize biraba nabi ariko Imana irakoze bamwerekanye ameze uko naho nyine ndibaza ngira ntibariko baramupfutsa sinzikariye mu nduko nyine si umuntu ahaguruka si umuntu agira ntabasha kwihana kimwe ukuri mumufasha mukamfasha kumutabariza bakamubwira bakamurungika muhira bazi mumufashe muzoba mukunzi batuma muri hiriti katagende kusinzikarira muhiri wabo ako yopfira mu mahanga atabavyeyi atamuryango ugizeho umuntu uja we yabaterefone ko yapfuye no ngaha akumubona ni Imana yakoze igitangaza sinzi umuntu yagiye aramubona acarungika ako kavideo ka kabiri narungitse naho babarungikiye kajya kandi urumva nyine ntakihaguruka bamukoresha nyine ameze kurya nyine baramukubise ngo baramukubita ngo yarazi yuko bamutwaye kuri ya inforo kumuriza indege ngo atahe ngo naho bamujanye ahantu ngo baramukubita kugeza amere kurya mumfashe n'ukuri mumfashe tutabarize mugenzi wacu atume bamutahana mu gihugu yari amaze umwaka n'amezi ane ariko muri uwo mwaka n'amezi ane bamuhembye ngira nk'amezi 6 naho nyine bamuhemba 600 bamuhamye bamuhaye 800 ayasigaye yose ntibigeze bamuhemba nuko natanguye kumva ngo yarapfuye bafise agifise umwaka tumubonye afise umwaka n'amezi ane nuko bari bamaze kubivuga barariza abo muhiri wabo bari baragize biraba nabi ariko Imana irakoze bamwerekanye ameze uko naho nyine ndibaza ngira ntibariko baramupfutsa sinzikariye mu nduko nyine si umuntu ahaguruka si umuntu agira ntabasha kwihana kimwe ukuri mumufasha
mukabafasha kumutabariza bakamurungika muhira bazi. mbese abayironka gute kandi uwo mukobwa ata telefone afise yugaraniwe ahantu ngona hari umuntu yamufashe akavideo ngira yoba yari umukozi boba bari baje gutembera ahantu nubona ko ako kavideo ari gato cane yoba yagafashe ariko ariyiruka aho abiwabo nibo baca bamufasha kugira kumenyekana ofisi yavuyeko kuko ngo abiwabo bari bazi ko yapfuye. mbese abayironka gute kandi uwo mukobwa ata telefone afise yugaraniwe ahantu ngona hari umuntu yamufashe akavideo ngira yoba yari umukozi boba bari baje gutembera ahantu nubona ko ako kavideo ari gato cane yoba yagafashe ariko ariyiruka aho abiwabo nibo baca bamufasha kugira kumenyekana ofisi yavuyeko kuko ngo abiwabo bari bazi ko yapfuye. mugabo gusa jewe n'ukuri ni hamwe abantu tutumva undabire none nk'umuntu akoresha umuntu ameze uko aribo banamukubise akaca gukoresha akazi umeze uko kubera nimubona ko aba bantu ari abicanyi bo ku rwego rwo hejuru mbere atari abantu bo kufyina atako iyo umuntu bavuze bamwumva umenga avuze ibitari vy'umenga n'umusazi ibaze nk'umuntu akuba ari ngo ukora akazi umeze kurya ntabwo ndumye Gerageze no kumuhemba ntibamuhembye banamuhereze ari bikunda abonamo hano duhera twiwe urabona ko bana mu mugati amaze umwaka n'amezi ane agomba kwiza imyaka 2 yokwijije imyaka 2 mu k'umunani. ni Bonjour Recruitment Limited niyo yamurungitse muri Arabia Saudite. Ntituzi neza ivyiwe, ntituzi amazina yiwe, ariko birababaje naho nakagendeye abagome. Jewe nabuze ico gukora, nabuze gucira nawe kumira, nukuri jewe ndarengewe. Naho nakagendeye inkozi z'ikibi abarabona abantu babi cyane vraiment. Nanasavye jewe nimero za bano ba boss biwe kugira ngo icambere mbanze vyibutse ko bandikira abone yuko cene bahamagare bumve ko tuhari abi wabo nkuko nabandi bikora kuko abarabu batinya kubi mu barabu 10 n'imiburi aho maze guhamagara mu 6 canke 7 ibintu cyo bigenda neza kandi ku murongo mwiza cyane telefone gusa niyo no kwandika message bakabona ko ufise biwanyu bagaca bakubona bashaka ati wabona ufise biwabo ntibashaka kugirira nabi. Iyo no hani nimero zabo icambere yari emergency yo kubanza kubahamagara mugabo ntaco yimana muri yo murinda uwo mumenya canka kamenya nimero zi agence menya ndazifise ariko nazo zikira zimpe ariko ndazifise gukora fwa pass ariho twariko twavuganye tuko turatabariza kandi menga byaragenze neza. Ego oya ntazofise nari ndazitiranije nije agence imbere yo kumutanganoro iyi ngo niyo kuri Mosi yo hari ya ruguru iyi mu byo kuri ntayo nzi iyo agence uwo yigira aho nimero zayo bibakoze cyane ntayo nzi pe nukuri ndabuze icyo mvuga abarabona bagome abantu babi. Ego vraiment abi wabo mu Burundi bashoboye kumumenya botubwira intara avamwo ikomine igihe yagiriye neza amazina yiwe nimba yubatse nimba tubatse nivyo bintu dukeneye cyane gose. Ikindi kintu mpereje ko gikomeye please umuryango wiwe ni umpe photocopy ya passport yiwe ni mwara isigaranye canke iyi agence gendayo musabe photocopy ya passport turayikeneye byihuta kandi murakoze.